Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze emwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabahaye karibo. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwejeje gushyonda sabone kugira ngo aya makuru yaje kugera ko mu buryo bworoshe utangorane kandi utaronka ahandi. Reka ndabonere n'akajyo ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Update mukayagezwa ko n'abamenyesha amakuru bakurukuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabagetsa ko mu buryo mutaronka ahandi. Izi nkingo nkuru kuri rero tugiye kugaruka ko muri aya makuru twabateguriye, ariko tubibutsa yuko ari vyiza ko rero mwaheza gufyonda sabone kugira ngo aya makuru araje abagera ko mu buryo bworoshe cyane, dore ko ari mwe tuyategurira kandi akaba ari twe tuyategura kandi tukayabategurira neza mu ngene mwifuza. Reke namwe twibagiye kubasuhuza muri mu Kibitoke mu ntara zitandukanye z'igihugu, muri Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Imwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi zitandukanye zigiye ziri ngaha mu gihugu tutabashije kurondora. Mwigira ikibazo rero namwe turabazirikana akaje turabakunda. Turabutsa yuko uyu nguyu ari wamuhora cyangwa se ari rwa rubuga rwanyu tubageza ko amakuru rwose meza kandi ajyanye n'ivyo umukeneye, ajyanye n'ivyo biri kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi cacu, ibyo biri kubera ngaha mu bisata bitandukanye ndetse no mu bisagara bitandukanye bya ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Reka ndabibutse yuko rero ibingibi tubikorera kandi tukabibakorera ku nyungu zanyu bwite, nta nyungu zacu ahubwo ari uko muri abacu ndetse natwe tukaba abanyu, tukaba tubakunda cyane. Rero akaba niyo mpamvu mugomba gukomeza akumviriza aya makuru 5 kuri 5. Ngize inkuru kuri rero tuza kugaruka ko muri aya makuru tubabateguriye, turabwira yuko mu gihugu cy'u Burundi rwose mu gihugu cy'u Burundi dufise amakuru ashushe, aho umugambwe Iprona ikaba irimo irashinzwa kuba yagize uruhari mu bwicanyi bwashize bushobora kuba bwarakorewe abahutu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero vyagarutswe ko igihe amatora ateganyijwe, imyamamazo ikaba iriko irakorwa cyane mu migambwe itandukanye, dore ko Iprona nayo nk'uko musanzwe mubizi nayo ntabwo ihwema kuba yakora imyamamazo, dore ko bose baba bakeneye ubutegetsi. Ariko biragaragara neza ko nyuma yo kuba Iprona ishobora kuzaba yakegukana uyu mwaka cyangwa se intsinzi y'uyu mwaka, niyo mpamvu aka kanya bariko barashinjwa cyangwa se bakaba bariko barakurikiranyweho ko bashobora kuba baragize ikibazo, bashobora kuba baragize uruhari runini cyane rukomeye mu bwicanyi bwabaye rwose muri iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo bwicanyi bwabaye mu 1972. Ibi ngibi rero bikaba byaragarutswe ko ni ikimenyesha makuru cyangwa se igitangazamakuru BBC gahuza miryango ku itariki cyangwa se kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 12 2021, aho iki kinyamakuru cyangwa ikimenyesha makuru cyabigarutse ko ubwo aba bagabo cyangwa se uyu mugambwe Iprona ariho watanguye kuba watangiye kunyuzwa amwiperereza cyangwa se kunyuzwa imbere y'urukiko kugira ngo aya makuru ndetse n'ibi birego bariko barashinjwa bame bakurikiranwa kandi bamenye niba koko babaye baragize uruhara runini muri ubu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Ibyo turabigarukaho rero umwidonido tuhabateguriye, mureke ahubwo tubandanye tumenyeshe ko muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hari isangangi ikomeye, aho twabonye ko mu ntara ya Gitega hakomotse rwose intambara ikomeye hagati y'abatavuga rumwe ndetse n'abavuga rumwe muri leta. Ahangaha rero akaba ari umurwano wari ukomeye cyane ko ibi ngibi rwose bitari ibigetswe ko, ndetse hari no mu masaha akuze hamwe bamwe bakubitanye abandi baratemana, abandi ndetse baciye baraterana amabuye. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu bikomeye cyane tuza kugaruka ko byabereye ngaha muri iyi ntara cyangwa se muri iki gihugu ndetse muri rusange. Mureke rero dukomeze turababwire yuko ibi ngibi nubwo bimeze bitya mu gihugu cy'u Burundi, ariko atamutekano ufiswe, atamutekano uhagije uhari, nyuma yo kuba uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarungika ingabo 7,000 zivuye mu ntara zitandukanye zikajya kuba zakora umutekano aho mu ntara uyu mukuru w'igihugu aratuyemo. Ibi ngibi turaza kubigaruka ko muri aya makuru nk'uko dusanzwe tubabwira mu kanya akidonido. Mukomeze kubandanya kutwumviriza rero kandi natwe tubandanye kubahereza amakuru agezwe ko hano mu gihugu, mu mahanga ndetse no mu bisata bitandukanye byacu. Mureke rero twongere
tubibutse yuko byari byiza ko mwajeje gufyonda akajambo sabone kugira ngo aya makuru ajye arakomeza kugera ko 5 kuri 5 kandi ajye akomeza kugera ko mu buryo bwihuse cyane ko ingene tuyatohoza ndetse n'ingene tuyategura ko ari bimwe mu byo mukunda kandi ari bimwe mu byo mushaka hano kuri Burundi Update. Tukagaragaza ko rero amakuru yose yizewe cyane ko tuba twayicariye ndetse tukanayanonosora tukayategura tukayagira neza kugira ngo muze kuyumva ameze neza cyane. Uyu ni umuhora rero Burundi Update ukomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse n'ubunyonyezi bwari buribonekeza n'isesagurwa ry'amatungo ya leta babiri kubiribonekeza angaha mu gihugu. Ibi ngibi akaba ari byo tujejwe kubageza ko ndetse namwe mukavyumviriza kugira ngo mumenye aho igihugu kigeze. Bakomeje kutubwira yuko nubwo bimeze bityo tutigeze turasuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye ndetse byo mu bihugu by'ibanye. Abantu bo muri Uvira abari kutubwira yuko tutigeze turabarasuhuza. Turabaye mwaramutse abari muri hariya Kivu y'Amajyepfo turabahaye mwaramutse, namwe muri Kivu y'Amajyaruguru turabaye mwaramutse, abari muri Kivu y'Amajyepfo turabaye mwaramutse, abari Kinshasa, abari Lubumbashi, abari Goma namwe turabaye mwaramutse, namwe muri mu gihugu cy'ikibanye cy'u Rwanda abari mu ntara y'Uburengerazuba turabaye mwaramutse, abari mu ntara y'Uburasirazuba turabaye mwaramutse, abari muri ikomini y'Amajyaruguru, Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali turabaye mwaramutse. Kuri mwe mwese rero mukomeze kutwumviriza kugira ngo tubane namwe muri mu gihugu cy'u Buganda, amwe muri hariya rwose Kampala turabaramukije, abari ngare mu gihugu cya Tanzania Dar es Salaam turabaramukije, abari muri Kenya hariya rwose abari hariya muri Kenya, abari muri Kenya rero ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta International Airport abari kuba twumviririza muhaherereye rwose turabahaye mwaramutse, abari hariya rwose abari hariya mu murwa mukuru, abari mu murwa mukuru hariya Kenya namwe turabahaye mwaramutse, abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi namwe nuko, abari muri Afrika y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, y'Uburasirazuba, y'Uburengerazuba, Afrika hagati turabahaye mwaramutse, abari muri mu migabane itandukanye, abari mu Buraya, abari rwose mu ntara abari mu Buraya turabahaye mwaramutse, abari muri Amerika turabahaye mwaramutse, Australia, Europe ndetse n'indi migabane itandukanye tabashije kurondora, ariko mwese ndagira ngo mwiyumvemo ikaze. Turabakunda kandi turabemera cyane, mukomeze kubana natwe rero dukomeze kubana namwe kugira ngo ibi byiza tujye tubisangira 5 kuri 5 kandi tujye tubikora ku bwanyu 5 kuri 5. Ibi turabibashimira cyane rero ko muri abacu tugabanyu gahunda rero ni uko tuza abasabone ibihumbi 100 kugira ngo uyu muhora wanyu ukomeze kubakorera ibyiza ndetse aya makuru ajye aragera ku bantu batandukanye benshi cyane kugira ngo amakuru ajye aramenya abantu n'ubundi benshi bamenye neza aho igihugu kiriko kiragana, bamenye aho kiri kuva cyangwa se aho bari kukivana naho bari kukijyana, haba heza canke ahabi. Ivyo navyo nibyo tubereye kugira ngo mujye mubimenya. Turababwira amakuru ajyanye n'imyidagaduro, amakuru yo muri politiki, amakuru ndetse yo muri sport. Ibi ngibi turabigaruka ko rero nyuma yo kubabwira idonido by'aya makuru yacu twamwe dutegura kugira ngo muce murondera ikaze ndetse no kwisanzura ngaho ku nkora wa Burundi Updates. Komeze rero kutuba hafi, tukomeze kuba hafi. Ibi nivyo twifuje kuva kera kose kugira ngo tube twareba ndetse no gukangura bamwe mu banyagihugu bacu. Mareka rero tujye mu idonido. Umugambi wa Iprona washinzwe mu myaka 1900 niwo wonyene wari usigaye mu gihugu igihe habaga ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona wari ku butegetsi mu 1900 Olivier Nkurunziza arahakana ko uwo mugambwe wagize ubutagize uruhare mu bwicanyi bwabaye muri uwo mwaka bwahitanye abahutu benshi mu Burundi. Umukuru ujejwe gutohoza uko kuri canke se ukuri no gusubiza hamwe civil wavuze ko ushingiye ku bimenyetso ufise bwo bw'ubwicanyi ari ihonyabwoko byakorewe abahutu. Umukuru w'uwo mugambwe canke se uwo murwi Pierre Claver Ndayicariye yarashikirije icegeranyo cerekana ko idomido ry'ingene abahutu bagiye abahutu na cane abize nari bafise ubuzima bwiza bahizwe.
bagafatwa bakicwa mu buryo bw'agashinyaguro kandi buteye ubwoba mu gihugu cyose kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ibiri kubandanya mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo icyenda na gatatu. Ndayicariye yavuze yuko uwoza kwisonga muri ako kabi ari uwari umukuru w'igihugu ico gihe Capitaine Michel rwose Micombero n'ingezo rwose zitandukanye z'igihugu. Unavuga ko kandi umugambwe Iprona n'ishami ryaho ry'uwo rwaruka GRLA. Naho mu Burundi ibingibi bakomeje kubigaruka ko rero iki kirego kikaba cyubuwe cyangwa se iyi dosiye ikaba yubuwe muri aka kanya mu gihe cy'imyamamazo y'amatora, aho bishobora kuba bigaragara yuko ari icyasha cyangwa se ari ingezo mbi iba ariko baragaragaza kuri iyi Iprona kugira ngo ibe irakuwe cyangwa se bayirimine muri gahunda y'abakandida bashobora kwiyamamaza bakomeje kwiyamamaza muri aya matora hato batazatorwa, kuko abakuru b'igihugu ndetse n'abarongozi bandi batandukanye bariko barabona uyu mugambwe Iprona uri kujya mu myamamazo ugakurikirwa n'abantu benshi batandukanye, akavuga yuko aya majwi kandi abantu benshi baba bitabiriye iyi myamamazo ariyo majwi yonyine arashobora gutuma uyu mugambwe Iprona urajya ku butegetsi, dore ko abangaba bo muri Iprona nabo batoroshe n'abacabwenge kandi n'abahinga bakomeye cyane. Nubwo uyu mugambwe uri kurashinjwa ibi birego, ariko aravuga yuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ata kintu na kimwe kigeze kibaranga kibi kugeza ubwo uyu mugambwe ugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025 ata n'icaha na kimwe cama kirabarangwa ko, dore ko ari abagenzi cyangwa se ari abakeba n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi bintu rero bakaba bavuga yuko nubwo ariko barashinjwa ibi bintu birimo cyangwa se bifisemo uruhare n'uyu mugambwe uri ku butegetsi kugira ngo bace barabuzwa amahige yo gukomeza imyamamazo, ndetse bakaba bashobora kubura icyizere ndetse no kuba babasiga abantu cyangwa se bakaba bateza dore mbere na mbere. Ibi ngibi nibyo bikomeza kugaruka ko n'aba bose batandukanye. Ibi bintu nk'uko twabibabwiye turaza kuza kubisubira ko nyuma yo kumenya ivyo ubutegetsi bwahamagariye uyu mugambwe, dore ko babahamagaye ngo baraje gutanga ubusobanuro rwose butandukanye ngaha muri sentare ya mu gihugu cy'u Burundi. Mureke tubabwire yuko rero mu idonido ryacu dukomeje kubiyegereza kandi dukomeje kubasaba gukora sabone kugira ngo aya makuru ajye arakugera ko mu buryo bworoshe utaronka ahandi. Mureke rero tubagezaho amakuru yandi agiye agezwe ko nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nk'uko twabibabwiye turabwira yuko muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi habaye isangangi ikomeye, aho abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi rwose imigambwe n'imirwi bitavuga rumwe n'abari ku butegetsi irahamwa kuba ikoze imyiyamamazo cyangwa se imyiyerekano nga mu gihugu cy'u Burundi mu gisata cya Gitega. Ibi bintu rero bikaba byagarutswe ko nyuma yaho abariko baraterana amagambo bavuga yuko nta wundi mugambwe ushobora kuzaronka intsinzi usivye uyu umugambwe rwose CNDD-FDD. Abayiprona bati natwe nitwe tuzayegukana, naho muri CNL ati natwe nitwe, dore yuko CNL ndetse na Iprona bagiye barafise abantu batandukanye b'intagongwa canke se badashaka gucecekeshwa. Murabazi neza ba Mukombozi ndetse n'abamukombozi nabo bakaba ari uko nguko bihagaze. Abangaba rero baciye barwana bikomeye cyane, bamwe bagiye babinana imitwe bafise inguma zikomeye cyane, abandi bagiye baratukana, abandi bagiye barashaka gukubitana ibintu bikomeye cyane. Ibi ngibi rero byagarutswe ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ibi byose bice birashyirwa ahagaragara. Aba bantu bagiye barasaba imbabazi kugira ngo ibintu bitagaragara, ariko nk'abantu twakoreye tujejwe kumenya ibijyanye n'agateka ka zina muntu turabagomba kubamenyesha gatanu kuri gatanu kugira ngo nejo atazagira n'umwe uriko urabapfunyikira cyangwa se arababesha. Ibi ngibi ibyo kunyegeza ukuri ntabwo muzigeramo bisanga ko hano ku Muhura wa Burundi Updates.
ibi ni ibintu muzakorerwa ndetse mukabiherwa ku gihe kugira ngo rwose ibi bintu mujye mubifata 5 kuri 5 mumenye ko ari ukuri kwambaye ubusa. Mureke rero dukomeze n'amakuru twabateguriye ariko mureke tubandanye tuvuga kuri aya matora n'ubundi ngo naho abahiganwa ntibabona kumwe ingene kwiyamamaza byagenze. Ibi ngibi rero ni imwe mu bintu byagiye bigarukako ngo mu Burundi harangiye ikiringo c'indwi 3 co kwiyamamariza amatora azoba ku munsi wa 4 itariki 5 z'ukwezi kwa Ruheshi ukwezi kwa 6. Umugambwe CNDD FDD wavuze ko iyo imyiyamamazo yabaye nk'urukino rw'umupira w'amaguru aho n'uwo umuhiganwa iyo aguye umuvyura. Mu gusozera imyamamazo ku rwego rw'igihugu kuwa 6 iheze mu gisagara ca Bujumbura, umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Reverien Ndikuriyo yagize ati vyerekana ko tugiye mu mbona kazoza k'igihugu cifashe aho abantu bagiye mwihiganwa muri politike bamera nk'abagiye gukina umupira w'amaguru, hari akabaye ni fair play. umwe ukamuhagurutsa uti ipoke ntumufate nk'umukeba cane n'iteka. Ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kuganira yavuze yuko ko yanezerewe cane no gusanga mu migabo ndetse n'imigambi y'iyindi migambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD yose atakintu na kimwe ariko iragayira umugambwe CNDD FDD bitandukanye cane n'ibivugwa niyo migambwe umukuru w'igihugu aca avuga. Yavuze ku mugambwe uyobowe na Mukombozi avuga yuko bariko baratanga imyiyamamazo rwose iratwengeje nk'iy'abana batoya. Ariko ibi ngibi turanza kubigaruka ko nyuma yo kubabwira yuko ari byiza rero kuba mwajeje gufyonda akajambo sabone kugira ngo amakuru aje arabagera ko 5 kuri 5 kandi mukomeze kutwumviriza kandi mukomeze kubona amakuru yacu uko bukeye nuko bwije. Turabaramukije rero mwebwe mwese muje akakanya muri aya makuru tubibutsa yuko ari byiza kuba mwajeje gufyonda sabone nyuma yo gufungura uyu muhora canke se urubuga rwa YouTube update kugira ngo aya makuru yacu aje arabagera ko 5 kuri 5. Amakuru rero twagiye turababwira yuko ari byiza rero ndetse ari no ngombwa kumenya yuko turajya tubategurira cyangwa se tubateganyiriza amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu kugira ngo mumenye aho igihugu kigeze ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu aho bariko aribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Mureke rero dukomeze tubandanye tubabwira yuko ivyo byose turi buze kubageza ko atangorane kandi atagayigiye mukomeze cyangwa se mubandanye kubana natwe kugira ngo natwe tubane nanyu maze ibi byose tubibakorere nkuko mwese mubidukorera. Mureke rero tubabwire yuko umukuru w'igihugu acimara kuvuga kuri aya mashaka cyangwa se imigambwe n'iyimirwi itavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze yuko hari mwe mu migambwe yagaruka ku mugambwe wa Mukombozi uvuga yuko ngo uzarungika miliyari 2. We mukuru w'igihugu rero akaba yarabihinyuye cyangwa se akaba yaramukwenye amutwenga cyane amubaza avuga yuko izo miliyoni 2 atacyo zamara mu banyagihugu yavuze yuko wagira ngo ni umugambwe ugiye cyangwa se iyo miliyari cyangwa iyo miliyoni nimwe mugiye guhabwa umutumba cyangwa se segiteri cyangwa se na komine ntago yayikorera ivy'ingenzi. Uyu mugabo rero akaba yaramunyeze cyangwa se akaba yaramutwenze cyane aho yararangije rwose igikorwa cy'umuganda ari kumwe n'urwaruka abashinga naye n'abapfasoni ngariya bariko baravugurura cyangwa se bariko barasanura ibibuga rwose vy'imikino rwose imeze neza ngahariya perezida ushaka kuba yabikora neza cyane. Mureke rero duhinira ahangaha tubabwira yuko byari byiza kubana namwe, byari byiza kandi gukomeza kubana natwe, byari byiza kuba mwahejeje gufyonda sabone rwose kandi tukaba tubagira nk'abacu ndetse tukaba tubagize nk'aho turabanyu ngaha mu Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Kambere namwe muri mu Rwanda. Iyo karibu twizere ko twayibahaye tukaba tuzi neza yuko byari byiza kuba mwahejeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agere abagera ko mu buryo bworoshye atangorane.
tukaba nkaba ngiye kubonera n'akajyo ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagizwa ko namenyesha amakuru b'abahinga bakorera ngaha mu bihugu byo mu biyaga binini kandi bakayabahiriza mu buryo mutaronka ahandi. Ingingo nkuru kuri twagiye tugaruka ko twabwiye yuko ishyaka rya Iprona ririko rirakurikiranwaho icyaha canke se amakosa yo kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bwakorewe abahutu nga mu gihugu cy'u Burundi. Bambwira yuko akaba ari isanganya cyangwa se akaba ari imyigaragambyo n'imyereko yagiye ibera mu yabereye mu Gitega mu isantere, aho imigambwe abantu abafana canke se bakunze b'imigambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi yagiye n'iri novuga rumwe ku butegetsi n'iri ku butegetsi yakoze rwose imyereko ngaha mu Gisagara, bikaba ari ibintu rero byakomeye cyane, bikaba ari ibintu bitari byoroshe.